ingabire duhabwa n'Imana kuko nta gikorwa na kimwe umuntu afise yokora kugira ngo akizwe, nta gikorwa na kimwe umuntu afise yogaragaza kugira ngo akizwe, kandi sinovuga yuko gukizwa nitwa umukizwa kubera ko nakoze ikintu kanaka, ariko maze gukizwa ibindi biza mu nyuma kuko agakiza ni ingabire. Ariko je ikintu nizera nuko igihe umuntu agwaye malaria kugira ngo malaria ikire nuko anywa ikinini gikiza malaria hama agaca akira malaria, ntabanza gukira malaria imbere yo kwanywa ikinini, ariko akira malaria imbere yo inyuma yo kunywa imiti. Rero je icyo nizera ni kimwe nuko umuntu yamaze kwakira Kristo uwo mwami akamuha ubuzima bwiwe, nizera yuko ibindi vyose ashoboye kubiba kwera ko yakiriye umuntu aza gutuma bimuhebesha muri we, niko je ndavyumva. Inyuma yo kumwakira hariho iyindi ntambwe utangura kugendana nawe, kuko hariho kwakira Kristo no kugendana na Kristo. Urashoboye kwakira Kristo muga ntugendane nawe, iyo ni esheki ikomeye kumwakira ntugendane nawe. Hello bakunzi ba Trivial Dreams, turabaramukije bivanye naho muherereye, abandi tubirijeho kuko bisanzwe hano murabona ko twazanye umukozi w'Imana. Mwari musanzwe umuntu atuzana abasani n'abandi, ariko uyu munsi twazanye umukozi w'Imana, ndetse mwagiye mumenya benshi kumbaga zigiye zitandukanye, twashimye kumuzana kugira ngo abashe kutuganiriza byinshi bishoboka. Rero turakwegereje kuri Mike za Trivial Dreams. Shalom. Ku mazina ni Aimar Joshua. Ndabashimiye kuba namwashoboye kudutumira muri kino kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane. Rero twashaka utubwire uburyo watangiye ministry yawe. Twumvishe yuko hari ministry ufite, wayitangiye gute, iyo ministry yitwa gute, wiyumvire kugira gute ufite iyo age nkanuko. Yego murakoze cyane. Hama sinovuga ko ari ministry, ariko ni igikorwa c'Imana kigitangura. Novuga ati ko turi mu ntango n'umugwi sanzwe nk'abajene batandukanye, sanzwe urimo ugwaruka rwinshi rutandukanye, bashizwe hamwe kugira ngo bakorere Imana, bavuge Kristo. Hanini si ministry ariko ni igikorwa c'Imana, kuko ni ikintu Imana yadushizemo kugira ngo benshi bafashwe. Nuko no kivuga. Uvuze igikorwa c'Imana ubushatse kuvuga gute? Rero igikorwa c'Imana ni byinshi, hari n'ushobora guheza umuntu ikintu akabakoza igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana nyine ni ikihe ukora? Okay, mugerageje gusigura igwa c'Imana tukora. Hani mvuze kuri urya mugwi Sword Family, ni igikorwa novuga ati ishengero ryose canke ministry yose iba ifise ahantu yavuye, iba ifise intango ryayo, iba ifise ukuntu yavutse, fondation yayo, kungene yatanguye hama ikagendera kura bukebuke. Rero natwe twovuga ati kuko nituzi imbere hacu, ariko turazi ko imbere ari heza. Novuga ati turacari mu ntangiriro, turacatangura, hani twumbure impemu yerazo dushoboza kugira ngo dushikane kuri ivyo vyinshi biri imbere. None iyo group ufise ufasha muri mu rugendo rwo kuko utangura ministry waruga ugashikira ishengero, niye objectif cyane ufise muri ico gikorwa? Yes, objectif mfise canke dufise, icyambere na mbere no kugenda n'ijwi rya mpemu yera. Novuga ati nka jewe hanini kuri vision mfise canke kuri vision dufise, nuko gusa uwo mugwi nkuko twawutanguje utangura kwanza nkuko Imana yawutanguje muri twebwe, ukavuga gusa Kristo muri kino gihe, hama ibindi navyo biri imbere mpemu yera ko azogenda tuyobora bukebuke, niko bizogenda bishika. Rero Joshua uri umusore wakijijwe gute, wakiriye gute agakiza niki? Yes, ukuntu bana kiriye agakiza nivuga cyambere mbere ko nagiriye ubuntu, nagiriye ubuntu kumenya Kristo nkiri muto cyane, nibuka ko nari niga 7e année. Igihe kimwe ngerageje kuvuga mu nzira vyaciyemwo, twari turi mu ishure, haza umunyeshure yarasinzwe akunda ibintu byo gusenga, twigana muri class, araza aranyicara imbere arambwira ibintu vya Kristo, arambwira mugabo jewe sinabifata ko ari ibintu by'akamaro, narumviriza gusa kugira ngo tubandanye. Hama aca makafishi, ko kafishi yamaye kara kukuntumira mu gikorane bari bafise muri cellule yiwabo. Hama ndakabika uko nyene, ndakabitse ndikwa ko nari muri quartier, nkora muri uniforme nari nambaye ko nari natashe nambura ishati ariko nguma mu pantaro ya uniforme. Ndakoramo cyambona hagapapuro, ndakereka abagenzi twari turi kumwe, cyangomba kwiyemera. Ndabereka ati mwabonye ubu sigaye ntumigwa mu bintu.
sigaye ntumirwa mu bintu nyene ndiko ndishira hejuru kandi bitari ivyo ariko kumbe nabwiye kubona ko yari inzira y'Imana amabigenze uko habaho umwe mu bagenzi nari mfise arambwira ati umva nawe basigaye gutuma muri ivyo bintu cyo ndamubaza ati ko yarafise grand frère wiwe yarakijijwe cyamwe ati abo grand frère wenda mukene tuzovugane hama je ndabivuze nka blague mu nyuma rero grand frère we aje kubarabi wabo acaraza arandondera ngo grand frère yavuze ati arafise umwanya ngo muvugane cyamwe ati wabigize ivya seri cyane ariko ndafyina cyamwe ati basi reka ngende kugira ngo biherere aho nyene amashitse ndayaga nawe mu vyo wanje wo mu buryo bw'imwemu umukozi w'Imana yitwa Joel Gauthier turayaga aramfasha kwakira Kristo aho nyene ndakira Kristo ndibuka ko yaciye abandanya namfasha mu buryo butandukanye bw'ivy'imwemu andaba anyigisha bitandukanye hama uko yageje kuri parti mwambaje kuvyekana agakiza novuga ko icyambere ari ingabire duhabwa n'Imana kuko nta gikorwa na kimwe umuntu afise yokora kugira ngo akizwe nta gikorwa na kimwe umuntu afise yogaragaza kugira ngo akizwe kandi sinovuga yuko gukizwa nitwa umukizwa kubera ko nakoze ikintu kanaka ariko maze gukizwa ibindi biza mu nyuma kuko agakiza ni ingabire yego ya ugize neza cyane kuba ubisiguye neza abantu benshi bazi ko agakiza ari nko ku bakobwa ari uguheba impuzu zirabura impuzu zigufi zo kwambara n'abamamini n'ibindi nyamba yashira amameshi n'ibindi akazikura abenshi bafata agakiza nkako waba unwe inzogo kaziheba waba uri umusambanyi ukabiheba waba uri umwivyi ukabireka waba uri umwicanyi ukabiheba wemezanya nabo bantu bafata agakiza mu ubwo buryo urakoze cyane ama icyo numva kuri ivyo umuntu nitwa umukizwa kwera ko yahevye ihereni cyangwa umuntu nitwa ko umukizwa kwera ko yahevye amajipo novuga ati ikintu kimwe gikunda kuducanga benshi ni gihe twibaza yuko umuntu kugira ngo yakire Kristo abanza kugira ibintu kanaka hevye ariko je ikintu nizera nuko igihe umuntu agwaye malaria kugira ngo malaria ikire nuko anywa ikinini gikiza malaria hama gacakira malaria ntabanza gukira malaria imbere yo kwanywa kinini ariko akira malaria imbere yo inyuma yo kunywa imiti rero je cyo nizera ni kimwe nuko umuntu yamaze kwakira Kristo uwo mwami akamuha ubuzima bwiwe nizera yuko ibindi vyose ashoboye kubiba kwera ko yakiriye umuntu aza gutuma bimuhebesha muri niko je ndavyumva hama kandi ivyo nibikorwa biza inyuma y'agakiza canke ibindi biza kwama kuri kagakiza umuntu yamaze guhabwa ariko nibisiguye ko kugira ngo je nkizwe mbaza guheba inzoga ariko je ninakizwa ivyo bindi biza mu nyuma kubera ko namaze kwakira umuti ari we Kristo ashoboye kubikuraho vyose Kristo bamwakira gute Bibiliya tubwira neza yuko kugira ngo umuntu akizwe yizeresha umutima wiwe akaturisha akanwa kiwe yuko Kristo ari umwami bisiguye ngo kugira ngo umuntu yakira gakiza canke yakira uwo Kristo bimatanye no kwizera no kuvyaturisha akanwa kawe yes none ubikoze uko ukibandanyiriza muri ujya ubuzima warubayemo ukatura gusa ukanizera nko Yesu yaje agacungura abantu ukabandanya unywa inzoga ukabandanya usambana ivyo uwo muntu abakijijwe canke ntabakijijwe mu bisanzwe ibikorwa nakiza naho bihuriye igihe umuntu yamaze kwakira uwo Kristo akamugendana mu buzima bwiwe akamwakira nk'umwami n'umukiza nivyo arashoboye gusubira inyuma yo kumwakira ariko ryasengesho yamaze kujyatura sinovuga ngo ni obligatoire kuri uwo muntu kuzoja mu ijuru ariko icyo novuga cyo nuko inyuma yo kumwakira hariho iyindi ntambwe utangwa kugendana nawe kuko hariho kwakira Kristo no kugendana na Kristo urashoboye kwakira Kristo muga ntugendane nawe iyo ni esheki ikomeye kumwakira ntugendane nawe bo rero mu gihe wamwakira ntugendane nawe niki kibiswiva uzoja enfer cyangwa uzoja icyambere na mbere numva novuga kuri cyo kuja mu muriro cyangwa kuja mu bugingo budashira bibiri tubwira yuko umucamanza ari Kristo bisigura ngo twese ngaha nta numwe yo judginga Imana niyo mu judge mukuru bisigura ngo twese ngaha turindiriye kuzocigwa urubanza twese kuri wa munsi ariko kandi usanzwe ufite abo wigisha kandi aba bantu ariko badukurikirana nabo bashaka kumenya uko kuri hano hanze hariho ibintu bibiri bigiye bitandukanye baba Kristo badahurizako bamwe bari mu mashengera ya naye ntuvuga mu mazina bavuga yuko izi nyigisho kuko wowe ubivuze yego ari zigiye cyanyuma ari zizaduka bakavuga ko inyigisho nziza ari zo guheba ibi na biriya kugira ngo ube umuntu mwiza muri societe uhinduke umukrizwa
abandi bakavuga ati kuko wabivuze ntaho agakiza gasa gasaniye no guheba ibintu agakiza barakakira ngira ngo niko wavuze rero abo bantu nabo babafata ko hari inyigisho zizaduka ahubwo bavuga bati niwe wakiriye Kristo ugakora ibi nibi nta kibazo uzoja mu ijuru nta kibazo wewe nk'umuntu twazanye nuhe muco wotanga umuntu yakire Kristo mugabo abandanije ko abantu barahari ari abantu bari mu mashengero mugabo ugasanga baguma yinywera inzoga dufatire ku nzoga yego uwo muntu ari muri nzira yo cyane ari mu nzira yo yes uwo muntu yamaze kwakira Kristo hama agaca yibandanyiriza mu buzima yahoramwo kera mu kwifata yibaza yuko kuba yaramaze kumakira vyaheze uwo muntu yaba yibesha cyane uwo muntu yaba yibesha cyane kuko Kristo kumwakira simaji ukora hama ngo kugira ngo bizoce bihera ariko inyuma yuko umwakiriye wakiriye ubundi buzima bushasha rero waccepta kuba muri ubwo bundi buzima bushasha wakiriye muri uwo Kristo nyene kugira nkuko tuvuga muri rya sengesho twatura ati ngwino mbere umwami n'umukiza bisigaye ngo umaze kumwakira wamubwiye akubera umwami n'umukiza bisigaye ngo umwami akazi k'umwami no kuganza abakuganje ubuzima bwawe bwose umuhaye ubuzima bwawe icya kabiri umukiza n'umuntu wama witeze ko ubutabazi umukiza wawe nyene rero ku muntu yoba yiyumvira yuko kwakwerakiye Kristo bihagije ngo acaye barindira mu buzima bw'ivyaha canke bw'ibindi bintu byose yifuza yoba yihenda cyane kuko birashoboye kugaruka nkuko navuze sinoshobora kujija ko uzojija ni Imana ariko birakenewe cyane ko umuntu yamaze kwakira Kristo abananya muri burya buzima ni nayo mpamvu ucubona batubwira ngo inyuma yo kwakira Kristo n'abapasiteri bavuga ngo bajya niba mwakiri bamukurikirane babashatse iki babashatse ko uwo muntu bamwigisha bwa buzima nyene yinjiyemwo kuko igihe winjiye mu Burundi utarusunze umenyereye mu Burundi utegerezwa kwiga ukuntu mu Burundi babayeho utegerezwa kwiga ukuntu mu Burundi bitwara ivyo rero utabironse ushibiye kwisanga ahantu abiko mu Burundi n'ubuhamenyereye rero n'umuntu yakiye agakiza ategerezwa kwiga ubuzima bw'agakiza nyene kugira mu gakiza nkuko tubandanya tuvyigishwa gutandukanya ego bo ndazi neza yuko umuntu kwakira agakiza bitabihereye aho nkuko bivuze haba ari umushaha ubu gifise ibintu wakiriye ego rero naho nje wendi Yesu Kristo yavuze ko azoza nk'igisuma ntikiragana hari n'ahandi yavuze ko ashobora kuza ko guhumvya no guhumura uwo muntu yejejwe kwakira Yesu akiyaza aramutwara canke agaca yitaba Imana agapfa kuko ntidutinya urupfu ruriho uwo muntu ajaye naho kabazo mfise acakira Kristo novuga ko agenda mu bugingo budashira kuko yagiye kwakira Kristo wisunze iki kuko ntabi kuko ijambo y'Imana rivuga ngo ukwizera kudafise ibikoko kwagupfura nta gikorwa nakimba bafise okay ne nkuko bibiri tubwira nyene yuko wizeresheje umutima ukaturisha kanwa urakizwa uwo muntu acaturisha kanwa aho nyene akizeresha umutima wakatura aho nyene agaca agenda novuga ko ashoboye kuja mu ijuru kuko abamaze kuronka novuga ati abamaze kuronka ya access yo kwinjira muri ubwo bwami hama kucerekaya naco n'umushaha igihe umuntu akijijwe kuko mu mushani hantu haje ama information umuntu wese arafise ama information agenda yakira atandukanye gituma baca batubwira gukurikirana mu mashengero cyangwa gukurikirana mu bihugu vy'imana bitandukanye nuko baba bashaka yuko ya mishaha yacu nyene yakira izindi information zishasha zimatanye n'ibintu dutanguye kwinjiramo zimatanye nabwo buzima bw'agakiza kugira ngo umuntu abandanye kuba atangure kuba muri za information shasha yakiriye ego yareka urabisiguye kandi aho ngaho ndibibaza ko abadukurikiranya babashe kunyugwa kandi ico batanyugwa naco ni muri comment rero reka tugaruke ku kibazo ca mbere nanabashije kubaza wavuze yuko ufise groupe usanzwe uyoboye iyo groupe wayitanguje gute ikorera he ni ihe vision ufise kuri iyo groupe ego murakoze iyo groupe novuga ati ukuntu yatanguye ijambere na mbere nihishurirwa nagiriwe n'Imana ndumva yuko hotangura igikorwa mugabo nanje igihe nagihishurirwa sinabona ukuntu vyoza cyangwa ukuntu vyotangura sinabona aho bizoca sinabona ati bizogenda uko igihe natanguye kugira nige nari nimukiye ino muri Nord nari nimukiye muri Nord hama Imana irangirira ubuntu iramishurira ico gikorwa cyitwa Sword Family ndanavyandika ico gihe ndavyibuka igihe nabihawe hari mwijoro ndavyandika ndabibika
hama umyaka gusa sinabona aho bizova, sinabona abantu boza kumfasha ico gikorwa na kimwe nabona, ariko ndavuga ati reka nizere ko mburi Imana yavuze ko tuvugirwa kwizera, ngoma ndavyizera ndabisengera, hama mu nyuma Imana impuza n'abantu kanaka turatangwa n'ico gikorwa aho kitangwe muri vacances ya 2025 muri juillet le 14 turatanga gukora dusenga 2024 ko twacha 2025 2025 ejo bundi ni kuvuga jewe nagize vision muri 2024 hari 2024 le 14 août no nagize iyo vision, ariko igikorwa cyaje gutangura 2025 le 14 juillet niho cyatanguye. Turatangura turabajene ntitwari benshi cyane, ariko turatangura kuko natangwa ndagisangiza bamwe ndabwira ati tusenge tangura kunuku bamwe barabitahura abandi nabo baravyanga. Turatangura turaja hamwe abo babitahuye, turatangura turasenga turiga ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ariko bidasiguye ko rero natanguye gukorera Imana oya, ariko niho igikorwa cyari gitanguye. Turabandanya Imana ibandanya kutugwiza buke iratugira neza gushika naho cyaje kwaguka ku rugezo rwaho kigeze ubu. Sinovuga yuko tumaze kugera ku ntambwe nini cyane, ariko intambwe tugeze ko yose turayishimira Imana. Hama dusanze dukorera muri mu Gihosha aho bitwa mu Gisandema, hamande y'isoko ya Gasenyi, maze gushaka ku soko ya Gasenyi abasigaye umunota umwe cyangwa iminota ibiri kugira ngo hashike. Hama dusanze dukoresha n'imbuga ya Instagram niyo yitwa Sword Family. Wanditse gusa Sword Family baca bakwereka ibikorwa bicako nyene vyo team bose baca babibona. Ya ugize neza cyane kubwo gusigura ico gikorwa. None nkawe uracyari umunyeshuri cyangwa warahejeje? Ndacyari umunyeshuri. Umunyeshuri ni gute ashobora gufatikanya ivyo bintu n'ishuri bigakunda? Ko tuzi ko abantu baza gutangira ivyo bikorwa ari abantu baba barahejeje ishuri, wewe birakorohera mu ishuri ukumva nyine ari sawa cyane gose? Ego biranyorohera, uvuga ati niko kuntu nyene bavuga ati ivyananiye ubwenge bw'abantu Imana yo birayishobokera. Ni kuvuga je biranyorohera cyane, biranyora ko mba numva umenga ntari ko ndanabikora, numva ko atari ko hari ikintu bambuze ko numva umenga nibwo buzima bwanje. Biranyorohera hama kandi gucerekeranye na vision dufise. Ico gikorwa nko mwumva iryo zina Sword Family. Sword ni jambo muri rw'icyongereza bisobanuye inkota. Inkota mu jambo ry'Imana nko muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 6 ku murongo wa 17 batubwira yuko inkota ari jambo rya mwemu. Bisobanuye iki? Namba inkota ari jambo rya mwemu, twe turi umuryango w'ijambo. Turi umuryango w'ijambo, tuvuga Kristo, tuvuga ivy'ijambo nyene kugira ngo benshi baze kuri Kristo. Hani ni vision dufise muri Sword Family no kuzana abantu benshi kuri Kristo, imishaha myinshi kuri Kristo, na cyane cyane abajene. Ego cyane cyane bo muri Côte Nord. Ya ugize neza cyane. Ikindi ko abantu nkamwe mutangiye ico gikorwa kenshi mufise vision yo kushinga ishengero, wewe muri wo ntabifise? Ego binashobora kuvuga ko biriyo, ndabifise iyo vision mugabo tugendera ku burongozi bwa mwe mwera. Ya none wewe bivanye n'ukuntu Imana yaguhamagaye yagushizemo izihe ngabiri? Mu bisanzwe jewe nsanzwe nopera muri prophetic. Uri umuprofete? Sinuba ko ndi umuprofete kuko umuntu wese atanguye igikorwa arafise ahantu yavuye, arafise n'ahari uyu munsi, arafise n'ahazoshikeje. Ego rero je ngerageje kuvuga ndashobora kuvuga ko mfise ingabire yo buvugishwa. Urashobora guprofetiza ku muntu urabyifuza canke biramaze kuba? Bo ivyo kwerekana no kuvugishwa ndashoboye kubikora kuko n'igihe tuba turi mu maculte bihora biboneka, bihora bigaragara mu maculte dukora nkuko dusanzwe dusanga Miss Celend, bihora bigaragara biraba nyene kubw'ubuntu bw'Imana. Gusengera abantu bagakira, abantu barakira, abagwayi bagakira. Ego basenda abadayimoni bakagenda. Ego cyane gose. None we yo mpano yakujemo gute kukiri mutoyi? Ni ubuntu bw'Imana nyene. Nuba ko ari ubuntu bw'Imana. Ivyo ni ibintu twamamwumbura ilendi, turabona izo ntahe, hari n'abashinga intahe. None nk'abantu umuntu afise umuntu agwaye cyangwa ubwiwe akabona kiganira agwaye, niki umubwira kugira ngo yakire ko gukira kwiwe? Akiko gukira kwiwe icyambere mbere numva no mubwira no kwizera. Yizere ko Kristo ari capable gukiza iyo ngwara, yizere ko uwo Kristo ari munini kuruta iyo ngwara afise. Hama yakira igitangaza ciwe. Tumweza adresse ko yoza kugusanga aho mukorera, wewe uwo musenga ko telefone bigahera akubwira ngo aze ndiwo mwakira. Bo
no kuri telefone hari abo dusengera bagakira. Mm. Turafise inaha iz'abakiza amaso, Yego. turafise inaha iz'abakiza ibitandukanye biciye ku mafoto, biciye ku ma video, Mm. biciye no ku ma appel. Yeah. Rero gusa ari wifuza gusengerwa aronsa akanya yo dusanga aho tuna dukorera canke akaturaba kuri Instagram Sword Family 2025 agacaca kuri iyo page agacandikira iyo konte nyene boca bamwishura n'ingoga. Yeah. Ego. Urakoze cyane murabona twazanye umuprofete Joshua ndetse akaba nasengera mu ishengero rya shengero ryita gutwenzi profete wabo Sabaoth Church. Yeah, urumva ni kwa Joshua musanzwe mumuzi cyane. Rero ntiyabyumvise nabi kubona yuko ugiye gutangura indi groupe ntashobora kubona nko ushaka kumutwara abakristo n'ibindi ugaca usanga ahavuyemo imvururu. Bo cyambere mbere je muri Sabaoth Church sinovuga ko mfise ibigwa ndongoyeyo ariko je ninje muri Sabaoth Church ndi umukristo asanzwe cyane nta nakimwe nkorayo na nyibona kimwe mfise ariko nduba umukozi w'Imana Prophet of Jesus no momenta wanje. Ariko si wo muvyo wanje mu buryo bw'imwe nkuko nababivuze harimo muvyo wanje mfise Joel Gauthier niwo mukozi w'Imana nkurikirana muri bino bintu. Joel Gauthier yabahe umukozi w'Imana aba muri Centre Ville. Ego nawe afise shengera rongoye oya na shengera afise ariko n'umukozi w'Imana. Uvuze umukozi w'Imana si uwo baba basize amavuta. Ego navuga ko nawe nyene ariko arakoreshwa muri kino gisagara. Obo nindo afise adresse canke akoresherezwa mwibarabara gusa. Okay sinovuga ko koresherezwa mwibarabara ariko novuga ati nawe nyene n'umukozi w'Imana ariko aragenda nkuko nababwiye umuntu wese abafise iyo ari karavani ari karaja naho abashitse nawe novuga ati n'umukozi w'Imana ari karabikora neza. Yeah. Muri kino gihe. Sawa urakoze cyane Joshua kuba twagutumiye kuri Mike za Chief Dreams twitaba. Rero murabona yuko ari umuprofete mwiza. Iyo groupe mwayumvise benshi mwumva kuko mwafashijwe nuko yabivuze mushobora kumwiyunga ko kugira ngo amavuta Imana yamusize akomeze abakorere. Rero reka udusezera abantu kugira ngo tubandanye dukora ibindi bikorwa. Ego ndashimiye umuntu wese yakurikirana kino kiganiro. Ndizera neza ko ari ibintu kanaka watahuye canke wafashijwe bice muri kino kiganiro. Reka Imana ibandanye kubahezagira muri umugisha cyane. Shalom. Murakoze cyane.